Tangura uyu munsi urabe hirya no hino, usenge isengesho, ubaze Imana uti ninde washize mu nzira yanje kugira ngo ndamubwire ubutumwa bwiza? Ninde washize mu nzira yanje? Mana, disponibilize imitima, kora mpabantu apana gusaba abantu baduha amahera. Muzana naka nshira karyango, nyugururira imiryango, nshira inzira, umpe urya muntu ndamubwira ubutumwa bwiza. Ata muntu ubona wewe ako kanya, Mana shira umuntu mu nzira yanje shobore kumubwira ubutumwa bwiza. Uvuye muhira mu gatondo, Mana uze gushira umuntu mu nzira yanje ndamubwira ubutumwa bwiza. Abo nakira muri biro, Mana bajya abantu badakijijwe mpava nakira, uze kubampa ndababwira ubutumwa bwiza. Imitima yabo yimenaguru yijanjagure. Mu masengesho dutegerezwa kugira iryo ririmwo, Mana shira umuntu mu nzira yanje ndamubwira ubutumwa bwiza. Mu nyota dutegerezwa kugira, twategerezwa kugira inyota yo kuvyara umuntu, tukamushikana kugakiza, tukamubwira amakuru ya Yesu, tukamurokorera ubuzima, tukamurokorera ubugingo. Haleluya! Ni inyota wategerezwa kugira, nanje ni inyota nategerezwa kugira. Nidushira umutima kubijanye ngo nivyo muhero w'isi, ngo nivyo kugaruka kwa Yesu, aba ari byo tuja guharira, tubihariremwo. Eka abigishwa bagiye kubiharira, usomye ha mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo bari bakoranye baramubaza bati, Mwami iki gihe nico gira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Yesu arabishura ati, si ibyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene, na Yesu ntarimwo. Ariko nimurindire muhabwe ubushobozi, hanyuma muce mugenda. Niyo nyishu yabahaye. Reka kuharira ngo none bizoza ryari, none ugira ugarukana ingoma, none reka ivyo si byanyu kumenya. Reka akosa akazi kanyu nimubireke, mwebwe mwiyokipe kugenda kuvuga, kubwira abantu ivy'ubutumwa bwiza. Niyo nyishu Yesu yabahaye. Na twebwe ivyo kuja kuvuga ngo aho mwavugiye ngo azoza ngo ari ngo biki, oya ivyo si byacu. Reka turindire dukora, reka turindire tuvuga, reka turindire twagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya! Ico nza zogaruka, ico mpagasanga niteguye.